Iki kintu Imana irabitwereka neza yuko ivyo umuntu yashitse ko vyose ni kubgayo. Yewe Imana iranavuga ingorane umuntu yaciyemo, ibibazo umuntu yaciyemo, ibihe bigoye umuntu ari yaciyemo. Reka ndakubwire, ivyo uri kuracamwo bigoye, ivyo uri kuracamwo binaniza, ivyo uri kuravyumvira ukumva umutima wawe uri n'uruhagarara, ukumva urabuze gutekana kubera ibibazo, kubera ingorane, kubera ibintu kumbure wifuzaga kubona bikoreka bikaba bitarakoreka. Yewe ijambo ry'Imana ravuga ngo nta na kimwe kidushika ko Imana itacemeye. Mu bidushika ko Imana yewe nta na kimwe gishobora kudushika ko Imana itemeye uko kidushika ko. Rero Imana ikakivuga neza ngo ivyo bihe bigoye muri ko muracamo mumenye yuko mbifisemo uruhara, n'uruhara mbifisemo. Nshaka yuko muca ahantu, muce bugufi mu buzima bwanyu, mubone combien nshobora kubabeshaho n'igihe mwebwe ubwanyu mubona yuko umengo vyayangaye vyapfuye, ariko nkaguma ndabazigamye, nkaguma ndababeshaho, mugaca mu ubugaragwa buteye ubwoba. Aho hantu akavuga neza nibirimo inzoka, scorpion, aravuga amadanje, akavuga uko ngene mwopfiriyeyo, ariko nabacishijeyo, ndahabazigamira, ndabajana kugeza igihe nahabakuye. Yesu ashimwe cyane.